Dans les 48 heures qui viennent, vous le saurez. Est-ce que vous irez à l'Aubaine, Monsieur le Président? Je suis en train de l'examiner. Mwaramutse ndashaka kuvuga video ntoyi ningumutara kugira ngufiya cyane kubijanye n'umushingantahe Perezida Mobutu Sese Seko yahoze atwara Zaire ubu gisigaye citwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mobutu yafashe ubutegetsi umenga akuye ari nka kudeta akoreye aba Kasavubu na ba Lumumba, ariko aragirizwa muri conspiration yo kwica Lumumba. Urumva ko kuri histoire ya Afrika ameze nk'uwo bayikoreye umuzigo munini. Niba ivyo ari vyo, yatwaye Zaire nuvuga nk'umu dictateur benevolent, no kuvuga wa muntu akujya agutwengera wamenga n'umukomedien comedian. Twadufise ama jokes menshi ya Mobutu ahanini yose ari nka dictature. Imengo ngo yarigeze no kwica abanyeshuri benshi cyane kuri university imwe, siniba ko yari Lubumbashi gutyo, ku buryo baha ngo bwakeye bahakubuye neza bogeje amaraso utanamenye ko hari cyahabaye cyane. Hari abantu bahora bahaba baranyeshuri bameze nk'abagiye kugumuka, ariko jecho namwagirije mbona ko irafragilize yagize Kongo fragile, igihugu kiyumba. Ndibuka article nize gusoma amaze gupfa, bamugereranya na ca kintu ari kintu abasoma Bibiliya kiri muri Bibiliya bavuga ngo cari kijeya igihangange, mugabo ngo cari kigizwe n'amaguru y'ibumba, un géant à pied d'argile canke a giant with the feet of clay. Abasoma Bibiliya ivyo ndabikuye kuki babikura ku kuntu Mobutu twumva ngo n'umuntu akomeye cyane, ngo afise abasoda bamurarira garde présidentielle bihita ngo ni ibigoriye. Donc bari bamuzi ko ari umuntu akomeye gose, igihangange, uwashatse kwabaho arabaho, uwashatse kwapfa arapfa. Bimwe muri ayo majokes harimo imwe ngo urabona kujya kuntu iyo abarundi abanyarwanda nabo nyene bagize bari kuvuga ijambo vuga ngo barundi kazi canke banyarwanda kazi. Mu Gifaransa umva ko bavuga, mu Cyongereza ngo ladies and gentlemen, mu Gifaransa umva bavuga burundais burundaise, rwandais zairoise. Rero mu kuvuga zairoise ngo ka arakibagira avuga zairoise. Ikintu nk'icyo, hanyuma ngo uwundi amwegera cyane mukosora ngo akamushira kumva, ajama ngo merci pour la correction mais 10 ans de prison. Urakoze kungosora ariko uzocufunga imyaka 10. Tonge nuko yari dictateur kugeza kuri urwo rwego. Hanyuma rero gace ndamubwira ikintu numvise ngo yavuze kenshi na kenshi, sinzi ko naragira muto novuga, sinuza ndumvuza ama interview yiwe, mugabo ndashobora kuza kuyumviriza ari kuntu abajournaliste bari kumubaza yihagarara ko Monsieur le Président, est-ce que vous êtes prêt à me dire avec de force opposée? Madame, voilà. Je m'appelle Mobutu. Je suis rentré pas pour m'occuper des intérêts de Mobutu, ni de la fortune de Mobutu, comme vous l'écrivez de temps en temps. Ayenekana yivimvya cyane. Hanyuma rero ngo yavuze ngo le Zaire c'est moi, donc Zaire ni jewe, et quand je serai mort ou quand je mourrai, je ne sais pas, le Zaire mourra avec moi. Ati niyo napfa Zaire nayo tuzofana. Which was true. Ico cyo naona yavuze ukuri, apfuye Zaire isa n'iyapfuye littéralement en réalité, donc literally and figuratively, kubera izina rya Zaire ryaciye rifa rigaruka kuri Kongo nko cyahora citwa
kiriya kiyaga bita fleuve Congo nayo yahise fleuve Zaire yaragarutse amafaranga y'amazayire yapfanye nawe donc tutekiye ikintu cyose novuga ko cyari ikizayire vyarapfanye wanashaka ejo bundi nabonye na documentaire ya Badorite ngo nahantu yagiye mwishamba yubaka ingoro iteye ubwoba nayo ubu asigaye ari umusambi aho kandi avuze ko nazahise ntiyapfuye uravye Congo mu busanzwe yego ntiyageze neza kuri mu buto mu busanzwe kuba nyina ku gacagari yayashizeho ndaca kugagarukako ariko Congo nako yaciye ifatwa mu rimwe ishitangwa kuba mu intambara n'ubu zigikomeza hanyuma rero cyo navuga ko yagifrageze kandi cyane cyane nuko yashizemo ikintu nuvuga ko akajagari nicyo gihugu twe twakora tuvuga ngo débrouillez-vous bituma ekonomi yawo iyumba amafaranga yawo atagaciro twe turi muri secondaire barafata amazayire amafaranga muri Zaire ukayarunda mu ngodomoni ukavyimvya ugashusha ko kanoti ka 50 cyangwa 20 cyangwa ka 10 je ne sais pas kamarundi hejuru nakandi munsi kugira ngo abantu baze ngo rafise faranga vyinshi mu ngodomoni kuko mabazaye yari n'impapuro za nk'ibikaratasi sinomera aho nabikora kandi sinari no hafi yo yakongo nane muri kure muri interieur muko twara bibone vyo Zaire bizenguruka byanki vyatsi urumva ko ekonomi yayigize fragile corruption kuby'imiturire cabaye ni novuga ko cyo gucari korombe gusumva ibindi mu bihugu vya Afrika urumva byasaba ko umuntu ajya ahakora wewe ujya kora uri umwarimu wasaba harimo kubakuzanira abana kubakuzanira imyumbati n'ibigori kugira ngo ubapasishe uri umuganga sinzi ko umuntu rw'umutero ushinge yabanza kuguha ivyo kurya je no sepa uri umupolisi ho wawejeje urumva ko ari gukandamiza abantu bakaza baragwa nibutse kwanza umuhungu umwe twahuye avuga ko bo mu Cibitoki bagiye muri Congo ashitse muri Congo baramubaza ivyangombwa vyose asanga arabifise ivyasaba kugira ngo baje muri Congo hanyuma kuri karanga muntu canke mu vyangombwa kimwe yari afise haba handitse ko ari umukristo Christian aravuga ati aha kukurikana naza kuri umukristo twereke ikarata yabateme karata y'ukubatizwa ayo makate y'ukubatizwa twese nibaza ko batari bake twazironse nk'abacana cyane abantu bari muri katolika ariko nta benshi bagiye barazibika ariko nta benshi ugiye gutembera uyitemberana kuko ni gake utari kurondera andi masakramento muri kiliziya hamwe nakubaza ngo nyereke ngo karata y'ubukristo kuga muri Congo yayibumvira umupolisi bash umuntu no mujya amafaranga gute acazana icyo kintu ngo waze kuri umukristo tugereke kumbise indanga muntu y'umukristo hanyuma tumenye yuko umukristo utabeshe kudamuntu yawe donc ni kwerekana ko igiturire cyo muri Zaire wanga wakunda bategezwa kukujya igiturire ntibashobora kweshapa donc abapolisi ngo bahembwa neza abari muri bahembwa neza natwe twiga muri primaire tusho n'abarimu b'abakongore abakongomani muri primaire je umwaka wa mbere ya mukongomani bita Muhamba w'umukongo kandi mu Congo is Congo kumurengera mu Mubembe gutyo sinamenye rurimi yavuga d'origine mu mwaka wa kabiri yari umunyamurenge bita Odeta mu mwaka wa gatatu yari mvugo nziza manasi umunyamurenge mu mwaka wa kane yari Nkusi François w'umunyamurenge cyangwa kaberuka sinyibuka bose mu wa gatanu hariho Safari mu kwagera sanzamfuye naye ya umukongomani ntamenya ko yari umunyamurenge cyangwa yari umuhanda wundi donc bari abakongomani gusa mu gatandatu hari Nkusi w'umukongomani ndamwibuka nawe nyene je ntarashika Toto primaire iwacu hari igihe abari batandatu bose bahigisha bari abakongomani mu windwi muri secondaire ko kuko habari mu benshi na cyane bigisha pana no nyigisha France ko ndarangiza ariko banabigisha cyane biharuro twemera cyane kabisa bakongomani bari babizi n'andi masiyanse ariko bari bahari batari bake no kuvuga baje kurondera akazi mu Burundi kubera Congo cyari fragile umva iyunga Congo ni kinini gifite ubutunzi bw'abantu bakaza kurondera ubuzi bwaho katoye mu Burundi ariko ntwara yabagaza nibaza babuyo yabikifashe ukuntu sinzi kubaka haza bon
rero umva Kongo uko yayifragilize nuko ekonomi yayo yifashe nabi, corruption yararenze, ubutaridico bw'abamariye, igihe gitewe abakongomani ngo baca birukanga nyene bakagenda barasahura ntibanagira na resistance. Donc yaragifragilije ku buryo Kongo ntabwo kizofa cavuyemo ikindi kintu. N'ubu nayiko ndasoma abantu b'Ibuvira bari kugira inama ngo abadepite babo baja kurara i Bujumbura, baja kurara i Burundi. Donc baragenda ku mugoroba hageze baca bataha mu Burundi. Abana abanyagihugu bariko baridodomba ngo aba bantu tugiye kubazibira, bareke kuja baraja mu Burundi bagoma hamwe natwebwe twabatoye. Sur le plan sécuritaire, tunabalomba problème ya député kulala Burundi, problème ya absence ya bureau ya assemblée provinciale hapa. Upande wa wadepite wenyewe wako enda lala Burundi, na wengine wakuu viongozi wa hapa wenye tumechagua, tuko hapa, wako hapa, familia zao, nyumba zao na mambo mengine kaza wa kaza, lakini wanatoka wanaenda kule, omwenda lipe hotel abakie kule. Ile ni mambo ya kusikitisha. Umva n'ubu kiracyari fragile, abantu babo baracyari basharlatan, donc c'est regrettable. Bon, nico nashaka kuvuga kuri Mobutu, kuri jewe ndafise ico ndamwagiriza ko yoba ari mu bafragile igihugu ca Kongo cyazo ko ari igihugu gikize cyane gusumba ibindi byose. Kiya gihugu uwari kugihabagaza Kongo, uwari kuyihabagaza ndakubwiza ukuri ko yari kuba Singapore. Ico no kikubwira je ndavye ukuntu bagaza yakora ibikorwa rusangi y'amabarabara, kubaka ibintu, yari umuntu novuga mu visionnaire kugeza aho watangwe kugira ndibazo na Eglise Catholique. Bo sawa rero mugire umunsi mwiza, tuzoba dusubira, bye.